ndavuze nti ijambo ryanje yo ndarivuze Fisto ahora rishigikira niwe manager wanje n'abandi dukorana bahora rishigikira ndabemereye yuko filime Intore Ntindi igiye kubandanya. This is Flash TV, we shine to progress. Nako ndavuga yuko twarifuje kubonana n'uyu muvandimwe wacu kugira ngo tuganire, kandi si ubwa mbere si n'ubwa kabiri twifuza kugiranira ikiyago, kubera ko numwe mu bantu Imana duhaye ngaha mu Burundi. Ndazi wari wese abonye bari kumwe avuga ati uri kumwe n'umuntu bwa mbere yiyubaha hanyuma kubaha n'abandi bantu. Ivyo bintu biba ku bantu baki. Nagiye sabe tubanze tumuha amashi. Naka energy twaheze duhe energy. Okay, umeze neza. Hama ikigira kabiri rero ari naco nibaza ko twagomba yuko tumushikiriza ni cifuzo bano bantu badutumye. Baratubwira bati vy'ukuri mu mateka ya AMEDEE Manirakiza hariho ireresi yigeze guca ku mbuga iraca n'ahandi hatandukanye bita Intore Ntindi. Barahavuye rero batubwira bati twebwe tumva hampande yo kuba turi aba AMEDEE family twogira n'ikindi kintu bita Intore Ntindi family. Nashaka n'ubundi nako kantu burya n'ubundi mugiye akomera amashi ko n'akantu gakomeye. Iyo reresi rero baravuze ati twera haciye mugabo nubwo batubwiye amajambo batubwiye ati ntirangiye mugabo igihe kizogera kugira ngo ishobore kubandanya. Cyaba mbajije ibibazo ntavyo nabishoye ko je nta makuru nari mfise cyangwa cyo muhungu. Igihari rero badutumye bati bishoboka amatsiko aracahari. Basi zotimira aba bana bacu cyangwa abuzukuru bacu mugabo ntibifuza ko Intore Ntindi yogenda kujya nyene bayibonye. Hampanda aho niho havuye muri icimbiro c'abantu batari benshi baravuga bati reka twe dutera intambuko ya mbere yo kuja kubisaba. Bacha batubwira ati hampande yo kubisaba ntituzi uburyo busabwa kugira ngo ikogwe kandi ntabwo twonka kugira ngo tubikore. Ati mugabo mudutunge mutuburane kuri iyi ncuro turidigadiga uronke 1000 akazana uronse 2 akazana uronse amajana 5 akazana. Sinze kwara kugira ngo bakuvyoge canke bagusotore. Ati mugabo uraba ahantu bashirira mu kigega mu kurindira yuko ico gikorwa kizokogwa. Ati hanyuma ni intambuko ya mbere bakoze nivyaba ari bishoboka bazosubira n'ubundi. Murabona kwa mbere ngene kwabaye harimo abantu batumye ngo kutabandanya neza bavuze bagufinya ariko numvise ngo tuba twarashitse kuba kwaraheze. Mugabo rero mu vyifuzo bafise n'indoto bafise barifuza kubona suite y'ikintu bita Intore Ntindi. Amanda ho rero hari washoboye no kudufasha kwegeranya n'ubwo buryo nawe yene ubwabonetse n'ukuri ntitwovuga ngo barashemeye ku ruhande rw'iwacu ntibwishemeye ego mugabo bakubwiye ko ari semo rya mbere nivyashika ntihame rugwiri imbere turize ko imbere ari heza. Nagira nsabe rero waje imbere no muri ico gikorwa ahaguruke ko umura nyunganire ni Mama Teta dari guhaye. Ngira ni mashami aravyumva. Hanyuma rero tumaze kuvyumvira bamwe baragerageje uko bashoboye abantu benshi no kuri baradufashe mu gongo. Uriya Mutama tubigenze gute? Uriya Mabuja wari ubizi ubwo yambariye niwe yagumye nanyibutse ngo ahubwo nyarutsa vraiment ngo turabe none bigenda gute ko amabisi yaduze ibitoro byaduze bigenda gute kabisa tuzoronka gatoro basi karabashikana basi nta handi twabona mu ababana. Rero ejo bundi ho yaciye andungikira gafoto mwasubiye ngo wabonye ko basubiye nti
kabisa je ka kabisi nari nkiriko ndakegeranya rero barakegeranije akabonetse je sinirirwa ndakavuga kubera uhora ubiraba nta bintu birebire ntitwigira imbere rwose ariko turashima Imana uko byagenze kose rero jako bampaye ndakabashikiriza abanyene hariho abatabonetse witwa Jedeo Mucankuzo n'uwitwa Gaga Mucankuzo abo n'ukuri Imana ikuje imbere nabo nyene ngo baragomba kubona ibikorwa byateye bije imbere bitahagaze bashaka kubona byahagaze n'abandi bamwe hariho abatasho babaye Ivete ba mbere wa kabiri n'ubu hariho n'uwa gatatu n'uwa kane buriya biragoye ni benshi hariho n'abandi na Musa ndabona yashitse yaciye gufungura kwa Meri byose bimeze neza ukuri wakire ubwo butumwa muri kure hano banakanditseko sinzi gusoma neza uraza kuraba uko bigenda nakore niko bampaye Mutama yajyana bivuze nta bindi birebire no kuvuga yuko no kuri ngo mugerageze ngo inshuti ngo mukume inshuti umugenzi ariko ngo mugerageze intore ntindi uku kwezi kuko kuranaheze ukwa kabiri ngo niguhereshe utayirose mugerageje wamudufashije ariko umva bongeye kuntuma irindi bo nyice bazongeye kuntuma irindi mashaka iti murakoze mugira amahoro y'Imana muraza kunyemerera singira mvuga ivyo mwampaye mugabo ngira ndawe mu indani yari jemvuka mu ntara mu komine ya Nyabihanga mu cyumba wa Mbogora ntara nyene cyumba Mbogora komine ya oya ni ku nkengera ya Gitega ako ni mu ntara ya Ivuka Imuramvya intara ya Mwaro aha nayakoze gukutya yose nayabonye naje kuyaharura banyakubahwa mwese mwakoze kino bikorwa abakunzi ba filme Intore Ntindi nukuvuga mwe mwaserukiye isinzi ry'abantu bashika ibihumbi amajana ivyo kubera ko narabibonye icyerekanye yuko ijya filme yakunzwe nuko yatanguriye irabwa n'abantu 10,000 irajya ku bihumbi amajana simvikana ko simwebwe nkenye n'abakunzi bayo gusa ahubwo mwaserukiye abantu benshi cyane cyambere ngomvye kuvuga kwizina ryanje no kwizina ry'abantu batanguje uno mugambi wa filme Intore Ntindi ndabashimiye cyane ndashimiye Imana yabampaye dukomera amashi Imana kuko ni mu mutsa amashimesha ubundi sinari kubaruhisha nari kuyakoma jenyene ariko ayanyi ari kumwe n'ayanje aba menshi gusa nabonye mwayakomanya umwete munyongeye narindi rimwe tukakomera amashi abakunzi b'Intore Ntindi hanyuma rero filime Intore Ntindi ni icyumviro twazanye turayitegura turayikora tuyigeza aho mubona yageze miriwe mishije ndi kumwe n'abantu tugenda tuba kumwe bampanura murazi iyo mvuze ndi kumwe nabo harimo manager wanje Kristo giti akabamwo n'abandi bamwe bakinyi muri yo barenine mana ariyo bani Esperance iko munyamakuru benshi akabamwo na twebwe bo muri AMEDEE family rero ijambo riza kuvugirwa ngaha nibaza ko riteza ku biryo gufyina
ntabwo ari bishobisho. Gusa nagira ndababwira ikintu kimwe, uwampaye buno butumire ni Mama Teta, yarambwiye byose ukuntu bimeze, ambwira ati surprise, ntuze kwibaza ko ari surprise, ariko n'ubundi surprise yabaye. Hari wari yageze kwivugangishwa, arambwira ati hari abakunzi iyo filime bariko bariyungunganya ngo bakwereke ko bakeneye kwibaho. Sinigeze ndavyemera. Yego si ryambere mumbirira ikintu nk'iko, amabasha yanyu narayamaze biraza. Ariko iki ciyumviro giteye ubwoba. Kumva abantu bahaguruka ngo tugira tukwereke ko tubishaka mugatera intambwe nk'iyi ya mbere, nivyo kuri ikintu gitangaje. Na mwabonye ko nabanje kuyakorako mu buryo bwo kuyaharura, ngoza kino kinkuku barayahonye yose. Nagira ndababwira yuko ayo mafaranga ni menshi cyane. Murebe kwiyumvira ko ari make. Ni menshi cyane, ashoboye gukora ibi. Ayo mafaranga jewe ndi réalisateur direct wa filime Intore. Nije menye ibiharuro bikora. Rero nagira ndababwira yuko ayo mafaranga ashoboye gukora episode nyinshi. Ntabwo ari imwe, ntabwo ari zibiri. Aya mahera ni menshi. Ariko urumva ibihindeye ibintu. Nagira ndabamenyeshe yuko twebwe muri BMT uko dukora ngira mwarabibonye. Nico twiyandikira, nico turealiza, nico dufata decision y'ukuntu film iza gukorwa n'ukuntu iza gusohoka. Nta na rimwe murigera mubona dukoze episode zitatu ngo tubaye turarekura. Ahubwo twe dukora inkuru isobanutse ikagira episode nkeya muga yasobanutse. Filme Intore Ntindi yari filme ndende cyane. Umwanditsi wayo ni je AMEDEE ndiko ndavuga, nkaba n'umurealisateur wayo. Ijya nari narayiteguye gushika ku masezo nateguye. Kajya kara gace ka mbere washaka gato muri filme Intore Ntindi niko twabahaye. Kwari dufise n'iyindi nkuru donc nizi yindi script ibandaye. Koko reka mvugisha ukuri, murabizi mu Burundi haba hari ingorane y'amafaranga. Iki kintu mukoze ni kuvuga mukemuye muri bimwe twaba dukeneye. Rero nkuko navuze ni ishoboye gukora filme episode nyinshi, ariko aya mafaranga ntashoboye gukora episode zose natwateguye. Nzokora nka sezo dufati kurikira. Ije ngeze bandababwiye guhera ino saha jewe nk'umurongozi wa BMT ndavuze nti ijambo ryanje yo ndarivuze Fisto ahora rishigikira, niwe manager wanjye n'abandi dukorana bahora rishigikira. Ndabemereye yuko filime Intore Ntindi igiye kubandanya. Realisateur amaze kuvuga, simba ngomba kongera kuvuga kubera ko ivyo nari kuvuga aba yabivuze, kuko mu bijanye n'ibi bikorwa tuba twiyumvira bimwe. Rero ariko ko ambwiye ati ngira icyo mvuga, nabamenyesha ko burya umusozi uraremera, sivyo? Umusozi uraremera, ariko iyo umusozi abantu twese tuwukoraniyeko turashoboye kuwurutsa tukawuterura tukawutereka muri Kongo, kubera ko dushize ingufu hamwe. Rero sinavuga ko Intore Ntindi iremereye nk'umusozi, ariko uburemere bwose ifise uruhara rwanyu rwo kuyiterura ruriko ruragaragara guhera igisohoka. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero ubwo ruhara n'ubu dukomeza kurubona, kuko mwebwe muri abantu bakenya mwaserukiye ibihumbi 500 amaze kureba iya filime. Nivyukuri ajya bijyana mubibona kuri YouTube, sibajya bonyene. Hari abandi bayishize kuri Facebook, hari abandi bayishize mu studio hose yuzuye. Nukuvuga bose tubateranije tuza gusanga n'umuriyoni urenga kure niyi. Rero mwege mwese mwabaserukiye. Iyi ni ntahe nziza, kandi nabamenyesha ko kuva
Desambre yose ivamwo turara twicaye intore ntindi iriko irategurwa neza neza neza, amavuta yayandi, uburyohe bwa bundi, inkuru nziza kwa kundi, abakinyi babandi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mvuga Yesu ashimwe kubera ko nta mupagani muri twebwe arimo. Ariho kandi bantu b'Imana, nubwo kuyiturura vyoroshe, dukomeze tuyisengere kugira ngo imyaku ive mu nzira. Regaye nubwo twega turiko turakora, imyaku ishobora kuba myinshi, imyaku ive mu nzira, satani atsindwe, ariko twifuza ko intore ntindi guhera muri uku kwezi gutangura tutangura kwiyumvira uburyo tutangura kuyikora, kandi dufashijwe n'ingufu zanyu. Murakoze. avuga neza. This is Flash TV. We shine to progress.